Boza ndakuramukije kingorongoro ndabaramukije cyane tuvuga ngo nakavubu yego cyane amafyiru je mvuga namafyiru amafyiru ga ni kimwe mu bitego yego by'amateki yego namateki azo ufise iri kwesoneza kago ndazi ibyo ukunda papa benshi baravuga ati kingorongoro tuzokwibagira canke ntushobora kwibagira no muri umwanya gihari arafise ukwandika yego cyane no kwiyumvira yego waramaze kuvyumva tuvuge ko kuva muri M.A sanzu ufitanye ubucuti na Crystal Event canke DJ Paulin uravye mu myaka iheze kingorongoro yari hejuru cyane muga muri no minsi hari akantu kakorotse habura iki kuri wewe ubona karakorotse habura iki je mbona kariko uzi impamvu Yes, bakunze Open Mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'Umuraperi Kingorongoro. Woza. Ndakuramukije Kingorongoro. Ndabaramukije cyane. Ndaramukije n'abafana ba akeza.net. Open Mic. Ndabakunda cyane abafana ba Open Mic. Tuvuga ngo nakavubu. Yego cyane amafyiru. Je mvuga namafyiru. Amafyiru ga ni kimwe mu bitego. Yego by'amateki. Yego namateki. Amateki ni sorte y'amateki. Amafyiru gufyiruza amafyiru. Bacha yasomeza akago. Yego. Azo ufise ifyiru bashanga amata. Azo ufise ifyiru iri kwesoneza akago. Ndazi ibyo ukunda papa. Zara bimeze fresh cyane. Yego. So, uriko gusora song imeze neza cyane. Murakoze cyane. Benshi baravuga ati kingorongoro tuzokwibagira canke ntushobora kwibagira no muri umwanya gihari arafise ukwandika. Yego cyane. No kwiyumvira. Yego. Waramaze kuvyumva bo kubera ko ndabiyizimwo ndabyiyizimwo ko ndizobere mu bintu byo kwandika kuko niko kazi kiwanje ndandikira n'abantu bakampemba umva yego nakazi kanje ka misi yose wambaye neza murakoze cyane wambaye neza wambaye amakositime sinzi uko bayita sinzi izina yaryo ariko icyo nzi ni uko ari materiel ya Australia yego diaspora hapa Burundi. Oya yavuye nganye mu Burundi. Na contact ufise hari za Australia. Diaspora. Barahari vraiment ndafise. Tunamushimira musheri wiwe mushasha mu diaspora. Batavuza ibintu by'inshuti. Vugisha ukuri. Acha kwigarama vraiment. Kubera arabona ko nakora mbwiye ataka rero kubera twamaranye umwanya mutoya kintu cyose mu madolari. Ngabo nturajabuka. Gusa ariko ivyo musabira no kuri ebana mu byature neza bibe nkuko mubishaka yego ari indirimbo twabonye ko title ya DJ Paulin clip video rero gusohora tuvuge ko kuva muri M.A sanzu ufitanye ubucuti na Crystal Event canke DJ Paulin yego novuga yuko ari kuva muri M.A kuko yatanguye novuga yuko DJ Paulin ari umuntu yatangiye kunyumva ndi kwa Amiri ubucuti burabandanya uko après narasohoye indirimbo yitwa Love in the Sky kwanza yatangiye gusupporting indirimbo yanje yitwa Follow arayipostinga kuri social media yiwe nuko ubucuti burabandanya après nsohoye Love in the Sky yarashatse kumenya kubera iki nayisohoye ari audio ariko nomenyesha yuko ijya ndirimbo ntari mfise projet nimwe yo gusohora video ariko amaze kuyumva arambwira ati urashobora kuba ufise umugambi wo gukora video nuko ndabwira ko atamugambi mfise ahubwo nayisohoye audio nka avant goût kuko ndiko ndategura album acha ngira yuko ashobora kumfasha mu bya video Imana imuhezagire cyane kuko akunda ibintu byiza ijya ndirimbo ni nziza cyane yego kandi yarimwe nawe kandi agumana uyo mutima kujya yumvise ibyo wanje akumva ni byiza akumva nyene ko yoterera n'ivy'abandi aza bikora uko nyene mugura ashaka kugaragaza contract yo muri M.A ntitwamenye ko byarangiye ako twaramenye igihe yasinyiwe uracariyo cyane muri M.A nkiriyo kuko naragize nanozeye terminal contract
ndanayifise bisigura yuko nahejeje contrat ya M.A Production ariko kandi famille ndashari muri rya famille kuko no muri album yanje hagaragaramo imiziki myinshi ivuye kwa Miri ndacakeneye n'ibintu byinshi bivuye kwa M.A Production. Uravye mu myaka iheze kingorongoro yari hejuru cyane muga muri no misi hari akantu kakorotse habura iki kuri wewe? Ubona karakorotse habura iki? Je mbona kariko uzi impamvu yashaka guhungabanya kuba waravuye muri M.A. Let me tell you something. Mu gihe nikora amakolabo nk'ayo ndiko ndakora ubu n'abaririmbyi batandukanye ufise kolabo Nyash na Big Fizzo ufise kolabo Sandra na Vishu Love yose n'indirimbo ziri muri ntuzeye nimuze muri yumvira yuko kuba umuntu afise ama views menshi ko ariho ari kuri hit niho nshaka gusobanura abaririmbyi benshi bafise ama views ariko nibisigura yuko ajya ama views asigura ko bari kuri hit kuko ugerageje kuraba nka Vishu Love nta ma views agira ariko mbwira muri urunganwa rushasha umuntu aruta Vishu Love canke MB that nubona aharanira ama views ariko no muririmbyi w'imyaka yose naho azoca imyaka ijana tuzoguma tumwumva ayo ma views rero ariko muri iki gihe abaririmbyi bafite ama channel ya YouTube yabo na page Facebook yabo social media iri hejuru cyane ntaco vyisha mu muziki canke hari ico vyungura. Ni vyiza cyane ni vyiza kabisa kuko rero abantu batacumva radio canke batakira ba televiziyo ariko bafite ama telefone yabo bashobora guca kuri social media bakamenya ayo makuru mashasha. Umuzo wa 90 ndakubaza muri hip hop aje mu gihe hip hop itari hejuru cyane tuzemenyerana aje gushira gusahiriza iki? Ni vyiza cyane kuko umuzo wiwe kuri jewe narabonye yuko ego yaracerewe cyane ariko kuba yiyumviriye kuza gukorera ngaha gusubira kandi kugira gukorera ngaha ni kubera nzi yuko wenyene azi ko afise ugwaruka afise abapeti benshi bavutse kubera 90 ari abapeti benshi bamenye rap kubera 90 abapeti benshi tugeregeje kuraba banuze ba Prizi ariyo bantuze ba Pim baririmbi benshi baririmba ama style ya 90 ni benshi cyane dufise ngaha so bisigura yuko 90 ari umuvyeyi amaze kwibaruka so nagerageze agaruke rero aze ku guterura vya bibondo yasize ego ni vyiza no kuri ndamwemera no mu legend ego natwe turi ku gihe turiko turavyara sinzi ko novuga we maze kuvyara ariko birazwi wasanga umaze kuvyara menshi ego ndabavuge abo umaze kuvyara ndabavuge abo umaze kuvyara mu muziki ahandi hari oya ndiko mvuga mu muziki ko 90 yaravyaye mu muziki yego reka turavuga mu kuvyara nyene umuziki maze kuvyara benshi aba 90 nabavuze barahari benshi cyane ari abapeti gushika ubu ngubu bakirapa noze style ya 90 barahari wewe kuri jewe ni benshi kandi bari ku mwanya ubu tuvugana bari ku mwanya so ni kintu ciza gose kuko iyo vyaye ukavyara neza bakagera ku rwego rwiza bisigura yuko wareze neza. So twongera dutumiriye abantu kuraba indirimbo ya kuri channel ya YouTube shasha imeze neza cyane ubwira n'akajambo bakunze muri rusange. Cyo basaba abafana b'umuziki w'u Burundi cyangwa abafana b'umuziki wanje abafana ba Keza.net abafana ba Open Mic nuko ngiye kubahereza album yanje shasha kandi ubu nyene vuba igiye kuja ahabona kandi izo birimo imiziki nyinshi n'amakolabo menshi y'indani ni zo hanze. Asante sana msaza. Murakoze cyane.